Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza umerereye hose kaze muri baho ikiganiro kibatumira kibatera intege kugira ngo mushobore kubaho ubugingo busagutse Yesu Kristo yamaze kuduha ubugingo budasanzwe, ubugingo bw'umunezero, ubugingo bw'amahoro. Uhamagariwe kubaho ku munsi kandi uhamagariwe kubaho mu musesekara w'umunezero, mu musesekara w'amahoro, kuko Yesu yarabarihiye igorogota ku musaraba. Turi kumwe na Nathalie, ni Olivier na Nathalie. Nimba ari ubwa mbere mudukurikiye ibi biganiro tumaze iminsi turiko turagiraho, turiko tuvuga ku vyerekeranye na identite, ico turi. Hama twari tugeze rero aho tuvuga yuko umuntu agizwe n'ingingo zitatu: umuntu n'impwemu, akaba afise umushaha, akaba mu mubiri. Rero nimba ariho ugikurikiriza inyigisho, nizere yuko ziriko ziragufasha. Dufise abantu benshi bariko baratwandikira, ni ivyigwa biriko biratera ibibazo, bituma abantu bibaza ibibazo bambe baragutera ibibazo, kandi turashimira. Hari abantu batwandikira, hari abadutelefona, hari abatubaza, kandi hari abariko baratubwira yuko biriko birabafasha no gutahura n'ivyo twahereye ko tuvuga ku matamperama. Nizere rero yuko namwe biriko birabafasha aho muri. Turagomba kubabwira kandi yuko abifuza kuraba ivyo twahereye ko murashobora kubironka kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Baho Podcast. Imana ibahezagire. Hinge ndabahe Nathalie nawe abaramutse. Ndabaramukije kandi nukuri nugusubira kuryoherwa vy'ukuri two turasangira ijambo ry'Imana. Hari abantu nkuko Olivier yaje kubivuga batwandikiye batwaje ibibazo, n'ibibazo vyiza cane bituma dusubira kurimbura, bituma dusubira no kunonosora amarecherche yacu, kandi biganatuma no muri kazoza turonka n'ingene tubipanga tumukubivuga. Rero ntimuzosubire kugira ubwoba. Hari batinya bakatubwira cyangwa bakabwira abagenzi babo ati mbere yashobora aza kunyishura. Mubonye dutevye cane murasubira murungika ka message nta ngorane. Hama tubishoboye vy'ukuri turabarungikira tukabishura, kandi birimo umugisha no kuri twebwe. Rero Imana ibahezagire cane. Twari twahejeje guheruka Olivier two turavuga kuvyerekeye yuko kenshi umuntu ariko afise abagenzi babi bafise ingene bashobora kumwosha nabi. Nopa ko Imana yanka abantu, nuko gusa ibizi yuko hari abantu bashobora kutwinfluencer. Twarabonye mu vyerekeye amatemperama yuko bijanye n'amatemperama mwamwe hoho hari ababa très influencé kurusha abandi. Twarabonye nk'aba phlegmatique batigera bavuga no. Twarabonye abasanga bama bakunda abantu gasanga quelque part barakoze n'ibintu batoshatse juste pour faire plaisir aux gens. Ariko iyo jambo si ryabo gusa ko nta muntu numwe ataba influençable, nta muntu numwe adafise ingena twagwa. Rero n'umuntu mu vyumviro nk'abamelancholique yaronse umuntu amu convaincre de la mauvaise façon, arashobora kuja mu bintu akaja kure. N'abakorehike uko nyene. Rero hari ikintu wahereje ko uriko uravuga yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko hariho imyimenyerezo myiza, donc une façon yo guhindura ivyumviro vyacu. Kuko nk'umumelancholique ashobora kuba yaramenyereye kugendera mu bintu ndazi biri bibabaza, ivyumviro bitari vyo. Ikintu Imana idusaba no guhindura ivyo vyumviro vyacu. None umumelancholique azovyifatamwo gute? Canke umuntu wese kuko twarabonye ko ivyumviro ari urufatiro rw'ibintu dukora. Ikintu uracizera kuko wabivuze, hanyuma ukacimvira ko gose, wacimvira ukagikora, wagikora kikavamo ama habitude, bivuyemo ama habitude ugasanga byaramaze kuba muri caractère. Twaratanze ikigereranyo c'umuntu yize gutwara umuduga. Hari abantu benshi baboregwa ariko ugasanga baborewe bari meze nabi cyane. Mugabo bashize mu muduga, c'est un réflexe. Barafise ahantu ryaba baritaha muhiri wabo rirabashika. Nukibaza ingene vyagenze, ariko c'est une partie du cerveau yabaye entraîné kumeruko. None hariho umwanya wo kubikura yose, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko dutegerezwa guhindura ivyimviro vyacu. Iyo myimenyerezo bayigira gute? Wobifata gute? Biri hehe? Kugira umuntu ntabe umunyedine, kuko ari umuntu ashobora kugwa muri piège ati none mbwira abantu nje kugira exercice kugira vy'ukuri simba umunyedine. Ikintu nagomba kuvuga turiko turavuga ico c'imyimenyerezo ni ijambo dusanga mu cete ca mbere ca Timoteyo ikigabane ca 4:8, aho Paulo yerekera amugira ati kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimaze kuri bike,
ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Aha rero turabona yuko Pawulo yariko aramuhimiriza kandi agakompara, asa n'ugereranya imyimenyerezo kuko igihe yariko arandikira Tito bambe Timoteyo yari afise amaraso muri we y'Abagiriki, bari bamenyereye rero aya majeux olympique, ni ukuvuga aya mahiganwa rurangiranwa novuga y'isi yose aho abantu usanga barushana. Rero aya majeux olympique ntibayakora buri munsi, ntabwo yaba buri kwezi, ariko yaba haheze nk'imyaka nk'ubu aba tureka nimba ntihenze. Ikintu rero bakora nuko umuntu yaba azi ko ariko arimenyereza kugira azogira umunsi asiganwa canke ahigana n'abandi, atari uyu munsi gusa. Mugabo ntiwarindira yuko uje guhiganwa kugira ngo witegura imbere yuko uhigana. Rero Pawulo asa n'utanga ico gice. Mbe ikibazo umuntu yokwibaza, none umuntu ahiganwa nande? Ntiduhiganwa hagati yacu, oya, duhiganwa n'isi ibandanye dukwega, kuko isi ntiryoherwa ko twayivuyemo. Nkunda gutanga akarorero, iyo umuntu yari umuprisonnier mu nyuma agahunga, mbega polisi ishira ubushobozi hehe? Gucunga bari indani canke kurondera uwo yagiye bararondera hasi hejuru, nimba ari umwe nimba ari bangahe, kugira ngo babagarure indani, kuko abari indani bobo barazi yuko babametriza, bobo barazi ivyo bashize en place kugira ntibarengane, kugira ntibagende. Rero Satani aca agerageza uburyo bwose kugira ngo yirukanke hirya no hino kugira ngo agerageze kukugarukana. Rero Bibiliya iratubwira imyimenyerezo y'umubiri igira ikimaze kuri bike, ntibavuga ngo nta kimaze, oya, irafise ikimaze. Mugabo ivy'ubu bugingo navyo turabikeneye, ariko akaca avuga ivy'ukubaha Imana, ufite arabikompara nk'ukubaha Imana. Rero ikintu bagomba kuvuga gatoye, burya iyo abantu bimenyereza baragira ibihimba bimenyereza. Cyane bakiye umupira w'amaguru, Natali nawe yari umuntu akunda koga, yaragize imyimenyerezo y'ukoga. Burya ama exercice novuga abakina umupira w'amaguru cyangwa abakina basket ntibimenyereza ibihimba bimwe, barafise ivyo bashiramwo inguvu kurusha ibindi. Bibiliya nayo itubwira yuko twavyawe mu bwami bushasha. Rero iyo umwana avutse barafise imyimenyerezo bamuha, uramwigisha kugira atambuke, ntavuka atambuka, uramwigisha kugira amenyere guhekenya, ntiyavutse ahekenya. Uko niko rero mu bwami bushasha ijambo ry'Imana ritwereka yuko dukwiriye natwe kwimenyereza. Hariyo ivyo kurya, hariyo ubuzima Imana yatuzanyemo. Rero ikintu ca mbere novuga gikomeye Imana iduha ko nk'imyimenyerezo nibiciye mw'ijambo ryayo. Mw'ijambo ryayo harimwo ama exercice menshi akomeye cane, nk'akarorero nciyeho nihuta. Bibiliya iratubwira ngo uwiba ngo uwahora yiba nakore n'amaboko yiwe kugira ngo ashobore kuronka ahubwo n'ivyo gufasha abandi. Harimwo ama exercice nk'ayo aza. Mugabo wibuke iyo myimenyerezo si iyo guhagakiza, kuko aho nye niho uca usanga haje kuzazanirwa. Umuntu akibaza ati reka rero ngire ama effort n'ibike kugira nemberwe n'Imana. Bene da, mwame mwibuka aho turiko turavuga ibi vyose, igituma twemerwa ni kimwe, ni Yesu Kristo, nico yakoze ku musaraba. Ico nico kiri parfait. Rero partiri y'ico yakoze naho rero duhamagariwe. Imana ikakubwira iti umve, hariyo izindi ngingo utahora ukoresha zikeneye gukomera, izo nazo hari izibikomeza. Ni iki? Ingo mu ijambo ryanje, ingo mu bwiza bwanje, no muri ayo masituwasiyo akomeye ngomba kukwerekeramo. Ico kintu mvuze nico kirakomeye cane. Ndayo n'ikigereranyo wavuze cuko iyo tuvuze tutavuka dutambuka. Iyo umwana avutse baragira ikintu nigeze no kwivuga ku maudio ya kera, barapima bakagira umupediatre canke umuganga uri wese araza akaverifya ico bita ama reflex ku uwo mwana. Ikindi muri ayo ma reflex ico bita ngo la marche automatique. Ura mwana uramufata ukamugendesha, ukamufata mu gikiriza ukamugira nkuko upenga ko aratambuka. Rero
naturellement aca atambuka mugabo ntiyigeze yiga gutambuka ari mu nda ntiyigeze abona umuntu n'umwe atambuka ntiyigeze ivyo bintu ntaranagera ko anatambuka mugabo muri we hariho potentiel yuko azotambuka rero iyo umuntu yavutse muri Kristo Yesu afise potentiel yo gutambuka nka Yesu arafise la capacité yo kumera nka Yesu seulement kenshi turikumira canke satana akatuyobeza canke ivyumviro byacu bikatubloka tukaguma twiyumvira nko mwisi twiyumvira nk'abapfuye nico gituma Paul yaguma yansista cyane ngo ama forteresse de pensée donc turafise ibigatanya mu vyumviro bituma bitugora kugaragaza iki ubu Kristo nico gituma rero hari abantu bari des éternels bébés spirituels baheruka barakiriye agakiza bama bariko bararira kandi aba bébés spirituels ntibisigura ko batarira bararira ko murazi neza ko umwana arira mugabo ukurira ntigusigura kukura kandi ukurira ntigusigura yuko uwo aririye atakumvise pas du tout aba yakumvise mugabo hari ibintu nawe bisabwa yuko utegezwa gufata c'est-à-dire kunywa amata rero amata ijambo ry'Imana kuri different stade mu bahera baranabivuga mu gice ca 6 nukuri hariho amastade y'ubwana bw'Imana hariho umubebe spirituel hari ukura hariho la maturité spirituelle rero ico cyose gihagarara he kubwo wafashe ijambo ugakura mu ijambo amen sinzi hariho verse tugeze gusangira kurambira uti yuko nibaza kuri mu Galatiya aho Paulo avuga neza yuko hariho intambara muri twebwe urumva sinzi ico uvyumva utubwirako nkuko Natali abivuze reka twasome muri ico gice ijambo ry'Imana mu Galatiya ikigabane ca 5 ku murongo wa 17 ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka kandi muhemu yifuza ivy'akameremere kanka kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba aha Bibiliya iratubwira mu gifaransa baravuga ngo la chair iyo bariko baravuga la chair on ne parle pas du corps nico gituma hariyo amacourant uvuga y'amadini usanga rimwe na rimwe bariko baravuga ngo umubiri n'ukuzirika hamaka cyaba ibintu byo kwibabaza mu ntara zimwe cyangwa mu bihugu bimwe umuntu akagira nk'ibirometero bingahe agendera ku mavi ngo ariko ababaza umubiri urumva abandi bakarara ku gitanda kiriko imisumari ngo bariko barasujetisa cyangwa bariko barababaza umubiri oya nagomba kuvuga uyu mubiri bavuga iyi kameremere bavuga si uyu mubiri twambaye ariko ni kamere kari mu mushaha kamenyerewe une des définitions à la chair c'est tout ce qui se trouve dans notre âme et qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Cyangwa qui est rebelle à tout ce qui touche à la volonté de Dieu. Nico cyose kiri muri twebwe mu mushaha wacu ariko kigwanya ubugombe bw'Imana kititeze no kwisumeta kuri ubwo bugombe bw'Imana nico Bibiliya yita kameremere si uyu mubiri rero twambaye kuko hari abantu rimwe na rimwe bacavuga ngo ngiye kuza ndisonzesha nk'imisi ngahe kugira ngo nice kameremere bene data kwisonzesha birafise ico bimaze kwisonzesha Bibiliya bitubwira kwisonzesha ni ikintu ciza ariko ntaco gihindura ntikitwica muri kameremere yacu ni naco gituma Bibiliya ivuga iminsi yose yivuze kwisonzesha ibifatanya kwisonzesha no gusenga vyama bijana uko ari bibiri ivyo kumbura umunsi umwe tuzobironkera umwanya mugabo wibuke nimba kwisonzesha vyica kamere Imana yoce dusaba kubaho tutajya kuko hari umunsi uzova muri iyo jeune ishaka ibi ya 40 jours ishaka ibi ya 100 jours mbega nubasubira kujya kuri ritme isanzwe kameremere uzoba usubiye kuyigaburira iyo kameremere si uyu mubiri twambaye abantu kandi bo bitahura birashobora kubafasha kuvyumva kuko iyo kameremere turiko turavuga nukumenya yuko inyuma ya kameremere hari impwemu ni Bibiliya iravuga ngo l'esprit qui est derrière ce monde canke l'esprit qui domine ce monde mwibuke Yesu igihe Satani yamugerageza amubwiye ngo niwafuka mukansenga ndaguha toute cette gloire ngo ndaguha ubwiza bwose car cela m'a été donné kuko narabihawe donc hariyo iyo mpwemu iri inyuma niyo Paulo yabwira abaroma ngo ntimukishushanye n'ivy'iki gihe donc ariko avuga ntimwishushanye hariyo foroma y'iyi si iri ngaha kandi iyo bariko baravuga kwishushanya n'ivy'iki gihe ntibaba bariko baravuga ivyaha gusa bigaragara
ariko ni uburyo iyi si fonctionne, uburyo iyi si ikora. Hariyo uburyo bakubwira kwidebruya, hariyo uburyo kuko isi novuga mentalite cyangwa impwemu iri inyuma y'isi, reka ndabibabwira, ni impwemu ya independance par rapport y'Imana, ni impwemu yo kwigenga, donc kuba udakeneye Imana. Nico gituma cyane cyane nk'abantu baba mu bihugu by'i Buraya ni no muri Afurika ubu nyine niko bisigaye biri, bagushira ahantu aho urabona nko muri Afurika hariyo nk'abantu bariko barigisha ingo kwa Yesu araguha inzu, ingo kwa Yesu araguha indege, ingo kwa Yesu. Ariko mu bihugu bimwe bimwe nk'ibi byitwa ko biteye imbere, hari amasisiteme ahari sosiyale mu buryo bumwe atuma uticwa n'inzara, atuma ushobora kuronka bakuronderera inzu mu gihe utishoboye, atuma kuva mu ntara uja mu yindi ufata indege, ku buryo bya bindi byose boguhendesheje bakubwira ngo ni Imana, ngwino muri Yesu aca biguha, ndahura bironka muri iyo moye. Donc aha rero haca haza iyindi mentalite ivuga ngo byose urabishoboye nukeneye Imana. Iyo niyo muhembo novuga yahereye ku nkomoko kwa Adamu na Eva. Donc aho yumva yuko nitwajya ku camwa cyo kumenya ikibi n'iciza ntituzoba dukeneye Imana, kuko tuzoba turonse ubwenge bukwiye. Rero nico gituma rero kameremere yacu yakuriye muri uwo mwuka, muri iyo muhembo ya independance, ifise ibyifuzo bitandukanye n'ivyo vy'imuhembo, kuko ivy'imuhembo bifise ibyifuzo byo kugaruka ku Mana no kugomba kudepanda ku Mana. Bisigura rero yuko iyo turiko turanasenga dusenga kenshi dans la chair, kenshi cyane urumva ndatanze iki kigereranyo. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko imigisha y'Aburahamu, y'abafinance, yabo mu magara, ya mu bana, ya mu biki, yose ni gwacu. Ariko hari usenga asaba amahera kugira abe independent. Mana mpezagira, nivyo nukuri n'umugisha. Ariko derrière cette motivation, Mana ndagusabye unkure muri aka kaga sinzosoho gusenga. Nkuko umenga Imana umunsi yo guha ivyo bintu wocuba libera. Est-ce que guhezagirwa financièrement ni vyiza? Beneda ugukena biragahera, birababaza, birakomeretsa, tuzovuga peut-être aussi la relation y'amahera mu misiza, ariko gukena biragahera. Seulement il y a aussi une mauvaise motivation, turiko turasenga, turiko turasaba Imana, ugasanga vy'ukuri turiko turatakara dans nos pensées. Rero nibaza ko ijambo ry'Imana riraza kugira kutwigisha gukuramwo livre, gukuramwo ibintu byose bitameze kubagara wa mutima Imana yaduhaye, ugasanga rero wa mushaha wuzuyemwo bishasha by'Imana twifuza dushaka, ikashiza gukuramwo amabuye, ivyatsi bibi, gukuramwo igategura kugira icajya jambo ry'Imana umunsi rizogwa rizokuzane ivyamwa vy'ukuri. Rero kenshi niho Yesu yaciye atanga ca kigereranyo c'imitima ingahe, 4 types de terrain. Ugasanga bamwe bafise ingorane yo kwipfuza, abandi bafise inquiétude, ugasanga ijambo ry'Imana ntiryinjira indani. Hari n'igihe dayo no mu buzima bwawe usanga waraciye muri zo stade zose z'ubuzima, yayo matera atatu, gushikaho un jour usaba Imana ugasanga arakutabaye, Imana iragutabaye, ikujanye muri dimension aho vy'ukuri wazana ivyamwa byiza. Rero Imana ibahezagire cyane, nukuri tuzobandanya kuri kicigwa. Ndagikunda cyane ntababesha uko nakunze ca cigwa cyo kuvuga amatemperament, ariko niki cigwa ni cigwa gikomeye sana, gikomeye gose mu buryo iyo umaze ubishobotse uzokomuna nayisubiramo gutahure vy'ukuri ukumeze n'icimana ishaka gukira ku buzima bwawe. Rero mugira umunsi mwiza cyangwa ngora mwiza bivanye naho muri.